Uyu munsi muri Masisi bavyutse neza nta mbunde zirumvikana kugeza aya masaha, bitandukanye n'uko icumweru cose gishize ubwo havyukiraga urusasu ku rundi ndetse n'indege zitagira abapilote ariyo drone zakomezaga zigenda zirasa mu biturage bitandukanye bituwemwo abaturage bo muri kano gace ka Masisi, cane cane mu bice vyegereye Nyabyondo. Andi makuru yacu n'ubundi turaza kuyakomereza muri teritwari ya Haut Plateau, cane cane muri Minembwe, ahakomeje kuvugwa ibitero vya drone, aho cane vyashowemwo imbaraga ijoro ryo ku wa mbere buca ari tariki zibiri, ubwo ibitero vyatangiye saa sita z'ijoro kugeza mu gitondo saa moya. Nimba uri musha ugiye kubana natwe, turagusaba ko wakora subscribe kuri Master Fred. Nshuti bakunzi ba Master Fred, turabegereje uno mwanya w'amakuru tugiye kubagezaho yaranzwe n'umunsi w'ejo ndetse n'igitondo c'uno munsi wa none tariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Amakuru yacu n'ubundi reka tuze kuyahera muri teritware ya Masisi, aho ngaho ni mu ntara ya Nord Kivu. Kuko twakomeje kugenda tubibagezaho mu vyumweru bibiri bishize, nibwo hatangiye imirwano hafi ya Rubaya, ubwo Wazalendo ku bufatanye na FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya FDLR n'imitwe ya Nyatura bagavye ibitero simusiga kuri position za M23 twirwaneho bakorera muri kano gace ka Masisi. Ibitero vyatumye Wazalendo bigarurira ibice vyinshi cane vy'ino teritware ya Masisi, gusa ntivyaje kubahira ngo babitindemo igihe kirekire, kuko hari amaposition amwe bagiye bamaramo umunsi umwe andi bakayamaramo amasaha. Vyatumye M23 twirwaneho ikorera muri kano gace yikusanya, nyuma iza kubagabaho ibitero bikomeye cane, aho yahise ibirukana ibirometre vyinshi cane, ibasha kwisubiza eneo zose yahozemwo mbere, ndetse yagura n'ibirindiro vyayo kugeza kuno munsi wa none. Hari tariki imwe, tariki 30, tariki 29, ibitero vyinshi cane cangwa se urugamba rwari rukomeye rwakomeje kubera hafi na za Nyabyondo mu gace gakikije ino groupement ya Nyabyondo, niho habereye imirwano ikomeye cane cane, aho buri gace kose kifuza ko kabasha kugenzura kano gace ka Nyabyondo. Gusa umunsi w'ejo bwije nta ntambara ibaye, uretse amasasu make na make y'abari ku murongo w'urugamba bakomeza kugenda basa nkaho barasa, ariko kandi ntabwo intambara yeruye yabaye ku munsi w'ejo. Uyu munsi wa none naho hakaba havyutse neza kugeza izi saha turimo dukora iyi nkuru, ni saa tanu nta sasu riratangira kuvuga muri kano gace ka Masisi. Gusa reka twibutse abadukurikiye ko umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo uhinduka isaha ku yindi, umwanya ku wundi. Andi makuru yacu n'ubundi reka tuze kuyakomereza muri teritwari ya Haut Plateau mu gace ka Minembwe, ahakomeje kuvugwa ibitero bikaze cane birimo za drone. Kuko tubikesha societe civile ikorera muri kano gace ka Minembwe, yemeza ko tariki imwe buca ari tariki zibiri mu Minembwe bagabweho ibitero vya drone mu duce tugiye dutandukana. Aha twavuga mu gace ka Irundu, Gakenke, Bidegu, Karingi, aho ngaho cane akaba ariho indege zitagira abapilote zabashije kwibasira cane, zigenda zirasa ibikorwa remezo vy'abaturage. Turavuga amashuri, amakanisa, amazu y'abaturage, ndetse izi ndege n'ubundi ntabwo zarekeye aho ngaho, zakomeje n'ubundi kugenda zija kugaba n'ibindi bitero ku ma defense ya twirwaneho ari muri kano gace. Kuko tubikesha ino societe civile n'ubundi ikomeza ivuga ko bino bitero vyatangiye hagana saa sita z'ijoro kugeza mu gitondo ca tariki zibiri mu masaha ya saa moya za mu gitondo. Ibi bitero bikaba vyarashize ubuzima bw'abaturage benshi mu kaga, kuko muri Minembwe iryo joro nta muturage n'umwe wigeze ahunikira cangwa se ngo aryame, ndetse n'abandi benshi cane babashije kuhakomerekera. Kugeza ubu gusa ino societe civile itarabasha gutangaza umubare w'abantu bakomeretse, abaturage bakomeretse, ndetse n'ababashe kuhasiga ubuzima. N'ubundi bakomeje gusa basaba leta kuba yatandukanya abasivile n'abasirikare, ikareka kugaba ibitero ku bikorwa remezo by'abaturage ndetse no mu baturage hagati.
Umutwe w'abatwirwaneho n'ubundi nawo ukora muri kano gace mw'itangazo ryabo bamaganye ibitero vya Kinshasa vyibasira abaturage bavuga ko ibi binyuranye n'amategeko agenga urugamba, ndetse n'ubundi kandi bakomeje bavuga ko ubu cari igihe ca cessez-le-feu, ariko kandi leta ya Kongo yo ikaba ikomeje kubagabaho ibitero. Bakomeje bavuga ko mu gihe leta ya Kongo ikomeje kubagabaho ibi bitero, nabo bazakoresha ingufu zabo za gisirikare kugira ngo babashe kwivuna uyu mwanzi ukomeje gutoteza abaturage ndetse abagabaho ibitero vya simusiga. N'ubundi kandi ubuyobozi bwa AFC M23 nabwo bwatanze irindi tangazo n'ubundi buvuga ko uku kwezi kwa gatandatu igihe cose leta izongera gupima kubagabaho ibitero ko bazihorera ndetse bakabasha kwagura ibirindiro vyabo. Ni gasopo cangwa se n'imburo batanze kuri leta ya Kongo bayiyama kongera kugaba ibitero mu baturage bayo iyoboye. Aho ngaho cane baritanze nyuma y'uko ibitero vyinshi cane vya drone nkuko twari tumaze kubivuga vyibasiriye Minembwe mu gace k'Irundu, Gakenke, Karongi, Bidego, Karingi ndetse n'ibindi kandi vyari vyibasiriye muri no groupement ya Nyabyondo muri territoire ya Masisi, aho naho ni muri Nord Kivu. Rero nuko bijanye n'umutekano mu burasirazuba wa Kongo bimeze, gusa abaturage ba Minembwe n'ubundi bakomeje kugenda batabariza imiryango mpuzamahanga ko yabibuka ikaboherereza imiti, ndetse kandi igasaba na leta ya Kongo kubahiriza uburenganzira bw'abandi bafite, bakabemera ko baja ku masoko yo gushaka ibikenerwa vy'ibanze. Aha turavuga imyunyu, amavuta n'ibindi bikoresho, kuko ubu bakingiranywe mu Minembwe na FARDC bafungira inzira zose zatuma baba connected n'abandi baturage batuye muri bino bice bikikije Minembwe. Rero nuko vyifashe muri Minembwe no muri Masisi ndetse na Kongo muri rusange. Turaza kubagezaho amakuru y'imyigaragambyo karundura irimo gutegurwa n'abatavuga rumwe na leta. Naho ubutaha nimba wari musha kora subscribe.